umukozi w'Imana umwe muri Amerika yigeze kugura televiziyo na decoder, hanyuma hari ikintu bita Netflix kirimo amasinema atandukanye, ngo umunsi wicaye mu nzu yumva ijwi rya Yesu, yumva Yesu amubwiye ngo zimya Netflix. Kuvaga hasi tugasenga gatoya, tuve hasi dusenga gatoya. Data mu izina rya Yesu Kristo turongoye guca bugufi kandi imbere yawe, turagushimiye bivuye ku mutima kuko watanguranye natwe uyu munsi kandi utugirira neza, utwibutsa kandi ko dukwiye kugutazira kuguhimbaza no gukangukira mu mitima yacu yuko uruwera atawuhwanye nawe. Mana ndaguhaye icubahiro kuri muko nakanya, ututera iteka kandi utwigishe mu ijambo ryawe, utwishurire tukumenye gusumba ikindi kintu cyose. Mana ndaguhaye icubahiro, reka rebe bikurikira byose tushye mu ntoki zawe, mwere udushoboze, ushoboze umuntu wese, udukire cyawe, tugire ibihe vyiza mu izina rya Yesu Kristo tuvyizeye, amen. Washaka kwicara, murakoze. Imana ihabwe icubahiro, Yesu nashimwe. Ari Imana bahezagira ko mwaraduze hejuru, ndabanezerewe cyane. Mwashaka kwicara, murakoze. Yesu ahumugisha cyane. Muhamba shimeshi kwa arivyo bacu n'abantu bumvira. Imana ihabwe icubahiro kandi kubw'ivyo ndazi Imana yabagiriye neza. Murakoze cyane. Ndashaka nanjye shimira Imana aka kanya, Imana impaye ko yadusangire namwe ijambo ry'Imana. Ndashimiye kandi uburongozi ko bwabikunze bwatubane ngaha dusanga ijambo ry'Imana. Natevye ndafise cyane ku mutima amosozi, ndafise ku mutima amarira yo gusangira namwe kumenya Yesu Kristo. Ndafise amosozi, ndafise umubabaro, ndafise amarira. Mfitiye umuntu wese ngaha akwiye kumenya Yesu Kristo. Bimwe mu kwiga mu buzima batugiye amashuri ni meza kandi nayikimazi cyane, ariko ndashaka kukubwira yuko hagati y'ivyo vyose kimwe utazotakaza mu buzima no kumenya Yesu. Nitwashika mu ijuru vyose bizokoroka, vyose nzambivuze bizokoroka, hazosigara Yesu wenyene. Ico gituma kiri gikomeye cyane ku mutima w'Imana no kumenya Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Rero ndashaka dusangire urwo rugendo, mwemwe yadushoboze agukangure mu mutima wawe, dushobore gusangira muri umwanya ibijanye na Yesu Kristo. Ico rero Imana yashite ku mutima ni Yesu Kristo ntumbero yacu. Yesu Kristo ntumbero yacu. Canke Yesu Kristo novuga ico dufise imbere gusumba vyose, ico duhanze amaso gusumba vyose. Ikituvyura mu ijoro gusenga ni Yesu. Igituma twambara ni kubera Yesu. Igituma tuvuga ubutumwa ni kubera Yesu. Igituma turongora ni kubera Yesu. Kwa bigisha ivyingo kenshi babifatanya n'umugabo n'umugore, ariko bifatanya n'umugabo n'umugore bifatanya na Yesu. Ko Paulo igihaza yaciye atubwira amajambo akomeye cyane yuko umugabo ni nk'umutwe uko wese umutwe w'umubiri wiwe. Biratangaje kubona n'urugo Imana ishira muri Kristo Yesu. Imana yabwe icubahiro. Ndashaka aka kanya Imana igushoboze, Imana igufashe dusangira aya majambo. Mu ntangamara rero ndashaka dusangira ijambo ryo muri Yohana. Twabwize ko na Yohana 20:30 na 31. Iwanje haravuga ngo hariho n'ibindi bimenyetso vyinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo. Kuvuga ngo Yesu Kristo, Yohana 20:30 na 31. Kuvuga ngo Yesu hari ibindi bitangaza. Uzindi Bibiliya bavuga ngo hari ibindi bitangaza vyinshi Yesu yakoreye imbere y'intumwa. Ukuvuga hari atakoze mu gikorane vyinshi yabikoreye imbere y'intumwa. Ibitangaza vyinshi bari muhira, bagira bafungure, bagiye koga, bavyutse mu ijoro gusenga, baduze imisozi gusenga, mu gaturuturu Yesu asohotse gusenga. Hari ibitangaza vyinshi ngo yakoze imbere y'abigishwa biwe bitanditswe muri iki gitabo. Ivyanditswe ni bike gose, ndasubi ivyanditswe ni bike, ni nk'akama mwibahari, ariko vyinshi n'ivyanditswe. Mumva igituma bitanditswe rero, hari impamvu Yesu atashimiye ko vyose vyandikwa. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Haravuga ngo hariho n'ibindi bimenyetso vyinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa be bitanditswe muri iki gitabo. Ngo ariko ibi vyandikiwe, ibi rero bikeyi Imana yashimye ko vyandikwa, hari impamvu yatumye vyandikwa. Hari casunitse Imana cyane mwemu yera guhumekera abavugishwa b'Imana kugira ngo bandike ibi bikeyi vyanditswe.
kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Kugira ngo mwizere ko Yesu ari we Kristo, umwana w'Imana, no kugira ngo mwizeye mugire ubugingo mw'izina ryiwe. Imana ihabwe icubahiro. Muri majambo ivyo bike vyanditswe, ivyo bitangaza Yesu yakoze vyinshi atashimye ko vyandikwa. Yashimye ko handikwa bike kubera impamvu. Iyo mpamvu ngo ni kugira abantu nibatakare. Muri vyinshi ntibaboregwe n'amavuta, ntibaboregwe n'ingabire, ntibaboregwe n'amashure, ntibaboregwe n'ibindi vyinshi, ariko basigarane indunduro ya vyose ariwe Yesu, ko ariwe Kristo. Yesu nashimwe. Imisi Yesu yamaze mu gikorwa, ico yaragamije ni kugira ngo biciye mu bikorwa yagiye arakora abantu bizere ko Yesu ariwe Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Nawe utokwibuka vyinshi mu buzima, ariko umenye ko Yesu ariwe Kristo. Yesu nahabwe icubahiro. Ikikuvyura mu gitondo nigikimwere data, nigikuvira mu cyo gusenga, nigituma uko badandaza, nigituma uko biga amashuri, nigiki asanga atari kumenya ko Yesu ari Kristo, kutakaza umwanya. Usomye Yohana ingene yamuhishuriwe mu ijuru. Yohana mu gice cya mbere ngo amubonye yikubita hasi, ngo kuko mu nyonga ziwe, mu maso yiwe ngo hakaka nk'izuba. Imana ihabwe icubahiro. Namanibuka intahe y'umuntu yitwa Apotre Nyangoke, yarantangaje cyane. Bamaze imyaka 5 bafashe ingingo, n'umukozi w'Imana mu gihugu ca Cameroon, bafashe ingingo yo gusenga bashaka Yesu. Sinzi ukuntu yavise mu gitondo yumva ararushe mu buzima kubona atari kurabona Yesu. Acabwira ishengero ati ndashaka dufata urugendo gushika tubonye Yesu. Tutamubonye amaprograma yantu yahagarike, nta kintu dushaka mu buzima. Benshi baramusezeye mu ishengero. Ko benshi bashaka Yesu, bashaka ibitangaza. Benshi bashaka amavuta. Benshi bashaka barongozi, bashaka Yesu. Hanyuma ngo batangura gusenga, nko ku mwaka ugira gatatu bari masengesho. Basenga ibihetangabo 5 ku munsi. Gushika n'abana bamubaza ati mbega kukuronda kurahera uziki. Ko atayifreshe. Hari abantu bashaka kuvyiwa badashaka konda kubera kumenya Yesu. Iyo babonye ipantaro yagabanutse canke ijipo baca bababara, bakunda amaso y'abantu, bashaka abantu babone kurukanaka. Ariko ngo ugo rugendo rwo gusenga barasenga ku mwaka wa gatatu. Yesu amubwira ngo ja muri Amerika. Acagera muri Amerika ahantu hari kigo abantu baza kuruhukira bagasenga. Aho niho bariko barahimbaza aho ku mugoroba yikubita hasi ngo mumareka aramutora mutwara mu ijuru. Bageze mu ijuru abona intebe y'Imana, abona Kristo yicaye ku ntebe y'inganji. Ngo kuri iyo ntebe ngo yari ifise ngo umuringoti munini cyane wari musi ya Yesu Kristo. Nyangoke ngo aravye mu muringoti ngo azabona igisagara ngo ciza cyane. Ngo amaze ukibona aca yibagira amasengesho y'imyaka 3. Acha yumva ashaka kwinjira indani, agira amatsiko yo kukimenya. Akikoragira amatsiko yumva ijwi umwami amuhamagara, aramubwira ati Nyangoke, wamaze imyaka 3 ushonje, wamaze imyaka usenga, abanyeshengero bagusize, abantu benshi barakuvuyeko, urondera kumbona, none ugeze kumbona ukibona igisagara mu ijuru. Bantu b'Imana, hari Imana iguha umuduga, ukaca ubona umuduga gusa, ukacibagana Yesu ko baho. Ukaronka umugore ukacibagana ko Yesu abaho, ukaronka icubahiro ukaca utakaza icyatumye urondera ivyo bintu. Inyota wari ufise. Nyangoke yumva arahinda agashitsi, aravuga ati bwa bundi asanga umuntu yashika mu ijuru agatakaza Yesu ari mu ijuru, uri kwisi we bimeze gute? Asanga umuntu ari musi ya Yesu, munsi ya Yesu mu bwiza buhebuje, ahana abamarayika bakubitse inkoro hasi binyabugingo ngo wera. Nga Nyangoke ari muringoti irabira igisagara mu ijuru gusa, ciza gusumba Yesu. Yesu aramubwira Nyangoke, niki cyacu musonza, niki cyacu musenga amasengesho uhereze kuri igisagara, wongeranye n'igisagara jewe. Niko keshi mu mitima yacu bidushikira. Twakijije dushaka Yesu, twakije twiruka, dusaza dusubira inyuma. Bantu b'Imana, nacyo kukubwira uyu munsi, nacyo gutangariza, udafise amarira yo kubona Yesu, muntu w'Imana waraguye. Muntu w'Imana niwidadire ngo ufise amashuri ya theology, niwidadire ngo ufise ngo iki, nacyo gira. Muntu w'Imana ukuratakara, muntu w'Imana inzambu urashaka kutayumva. Ni ngomba ndagukangura uyu mwanya, ndakubwira ikintu gikomeye mu buzima ni kumenya Yesu.
n'abamarayika nta kindi bazi atari Yesu. Imana yabwa icubahiro. Yesu rero arongora Yohani kwandika ibi vyandiko kugira ngo abamenyeshe yuko ibi vyanditswe si vyose. Hari abantu kuda kwigisha bakavuga ngo Bibiliya ngo ntivuga vyose. N'ubundi Bibiliya ntizovuga vyose kuko Imana navyo yashatse kwivuga vyose. Yashatse ivuge Yesu gusa. Kubera iki? Ivy'imwemu biraboreza. Ivy'imwemu birashobora gutuma utakara. Bifise ubushobozi navyo. Nimurabona umuntu afise ubutunzi aratambuka. Navyo murabona? Umuntu yize amashuri afise aratambuka. Utayize afise aratambuka. Ibintu vyose bifise ubushobozi. Mugabo Imana yagomvye vyose ko tuce ku mutima cyane. Yagomvye ko tumenya Yesu ko ari we Kristo. Imana yahabwa icubahiro. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Uwandika Abaheburayo yaranditse 12:2 aravuga ngo nuko natwe ko dukikijwe n'igifungu cy'ivyawe kingana gico twiyambura ibituremera. Twiyambura ibituremera. N'icyaha gikunda kutwizira ko vuba. Dusiganigwe. Tuko turasiganirwa. Dusiganigwe. Ivyo twashizwe imbere twihanganye. Acavuga agakwabo ivyo ari vyo ngo dutumbere Yesu wenyene. Muntu w'Imana tumbere Yesu wenyene. Kubera iki? Niwe nyanduruko yo kwizera kwawe kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba niyagira ikindi soni zawe avyagira uburyo bw'intebe y'Imana. Imana yahabwa icubahiro. Dutumbere Yesu wenyene. Ndaguteye intege kino gitondo utumbere Yesu wenyene. Ni wasenga utumbere Yesu wenyene. Ni wavyuka utumbere Yesu wenyene. Imana yahabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Bibiliya avuga Abikorinto ba mbere igice c'9 mu 24 haba ngo nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko uhegwa akaba umwe. Namwe ariko mwiruka kugira ngo muronke impera kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri vyose. Abo bagenza bacyo kugira ngo bahabe igisibo gishira ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabe ikitazoshira. Nuko nanje ndiruka. Imana ihabwa icubahiro. Muntu w'Imana iruka kugira ubone Yesu. Iruka kugira umenye Yesu Kristo. Shiramo umwete mu gusenga. Shiramo umwete mu gusoma Bibiliya. Shiramo umwete mu kurondera Imana. Shiramo umwete mu kwiyumvira Imana. Imana ihabwa icubahiro. Pawulo avuga ngo nkubita ngo nuko nanje ndiruka ariko singa utazi yaja. Niwiruke nk'umuntu atazi yaja. Niwiruke urondera ubushobozi. Niwiruke urondera amavuta kuko rose Yesu ubironse vyose. Kandi Yesu umumenye agufasha no kubitwara neza vyose. Imana ihabwa icubahiro. Ngo nkubita ibifusi ariko sinkuhusha kandi ngwanya umubiri wanje ntawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ngo ntemewe. Mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza bivuga neza kugira ngo ntube disqualifié. Birashoboka ko wakoreye Imana ukaba disqualifié kubera wirutse nabi, wahiganywe nabi. Birivuga ngo abantu biruka ngo bagenda mu Gifaransa ngo bagenda ngo selon les règles. Mugakiza ntidufuko twirutse hari uko umwami yabitunganije. Ntufuko ugenze ibintu, ntufuko ugiye urashobora kugenda ugasanga watakaye mu nzira. Nico gito ni ngombwa wiruke ukubita ibifusi kubera iki hari bikuzibira kubona Yesu. Umaze kubona Yesu ukabona igitangaza ugacofata igitangaza ukamuvuye ko Yesu. Ukuvuga ngo wamaze gukubitwa nabi, wamaze kuneshwa. Imana ihabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Reka mfite uturore dusanzwe akaroje kankoze ko naratangaye. Nariviriye gituma Imana ikamaye guca sinigasome guca Bibiliya ntahure guca. Ni amakuru y'umuntu yitwa Yesu wiwe. Yafashe Petero afata Yakobo afata Yohana mwene nyina ngo badugana igisozi. Mumve bakam haci imisi 6. Mwibuke haci umuntu yavutse ku munsi wa 6. Umuntu yarewe ku munsi wa 6. Yesu abadugana igisozi kugira abereke undi muntu yitwa Adamu wa nyuma ndasa n'uwa mbere. Afise ubwiza Adamu wa mbere tarafise. Abakura mu bandi, abakura mu gikorane, abadugana umusozi. Si bose yaduganye. Si bose afise inyota y'Imana. Nico gituma Yesu Kristo natwireka twese kumwe ko si twese umurondera. Aratuzi imitima yacu. Arazi icyo twifuza mu buzima yuko atariwe. Twifuza ingufu ziwe. Twifuza ubasha bwiwe. Twifuza ibintu byinshi kubona mu mpemu. Twifuza kuduga tukaguruka mu mpemu. Ariko Yesu akavuga ati none erega ivyo vyose Satani abifise araguruka mu mpemu. Oh mon Dieu.
Satani yavukanye ivyuma bibivuga ngo Satani yavukanye ibikoresho afise ibicurangisho akozwe mu bicurangisho naho rimba ntushobora kumusumba ntushobora akoze mu mainstrima ibitari n'ibitazi bikozwe mu aririmbye gusa Imana yarashima icyamukoreye n'icyayi nuko yatakaje Yesu yarafise ingabire yarafise kuja aho Imana iri icyamunaniye kugumiza amaso kuri Yesu yibwiye umunsi umwe ko nawe yoduga ako kantu yibwiye niho yakorokeye Imana ihabwa icyubahiro nicyo gituma Satani nta kindi gushaka ko atari gukunda ibyo akunda kugira dukoroke nk'uko yakorotse dukura amaso kuri Yesu Kristo turabindi mu buzima bene data ngo iminsi 6 ishize Matayo 17:1 iminsi 6 ishize ngo Yesu ajana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene abadugana ari bonyene abakura mu gikorani abakura mu bigishwa abandi benshi atora batatu gusa abari badugana apana umusozi mugufiya umusozi muremure kugira ngo ivyumviro vyo kwisi babivemo baduge bibagire vyinshi bishoboka ngo bagezeyo ngo ahinduka ukundi uko batari bamenyereye Yesu bari bamuzi nk'umunyanazareti bari bamuzi n'abashiki biwe bari babazi n'abavukana barumu nawe bari babazi ariko Yesu yagomba mumenye ukundi bamenye Yesu wari babona ubwiza bwiwe biva ngo ahinduka ukundi imbere yawo mu maso hiwe ngo haka nk'izuba impuzu ziwe zera nk'umuco maze Mose na Eliya baramubonekera bavugana nawe Petero abwira Yesu ati mugenzi bitubereye vyiza ko turi hano Imana ihabwa icyubahiro Petero ndakunda Petero naho yitanganiza Petero yarafise ivyizigiro Yesu afise ivyizigiro Petero ngo Petero ngo aritanganiza aravuga bitubereye vyiza kuko ubona uri kumwe na Mose na Eliya Imana ihabwa icyubahiro mu kubaho kw'Imana nta teoloji wiga uraronka kumenya bose nta numwe yabonye Mose nta numwe yabonye Eliya mbwa baramenye ko ari Mose bamenye ko ari Eliya kubera iki Yesu yamanutse vyose urabimenya Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro bivuga ngo Petero aravuga abwira Yesu mugenzi ndamwita mugenzi yari umwami wiwe yari umugenzi wiwe Mana yacu Yesu yari umwami ariko Petero kubera kujana Yesu kenshi yarazira umugenzi mwese avuga ati rindira nivyo umugenzi ndaza kuvyica vyose Yesu n'umugenzi wawe je murebe wijuru n'isi nije Alpha na Omega nije ntango n'iherezo nije nyandiko kwizera kwawe kandi yagusozera Imana ihabwa icyo nije ruhungiro bwawe nije rutare rwawe nije fiziko vyawe nije gihome kigukingira Imana ihabwa icyubahiro Yesu abatugana umusozi Petero aravuga ngo ndaca isago zitatu uko niko benshi batanguye ministere Yesu aje kubishurira bo batanguye ministere yawe isago zitatu principe zitatu ya Yesu ya Yesu ya ni ya Eliya nuko benshi bapfira mu bwiza bw'Imana bashitseyo naraheze kubishurira mbwa bamaze kubaka ministere yawe Yesu turekere tumaze gutahura icyo kuravuga reka tugire ishengero hanyine ku musozi Yesu arabaraba ati Mana yanje ndaze gusoma muri Luka avuga neza bari bishwe n'itiro bakagutse bava mu itiro niyo mpamvu bubatse amahema ko bari mu itiro ngo daca isago zitatu hano rumwe rw'iwawe urundi rwa Mose ubure Petero n'umurongozi Yesu ari hari inyuma ndubaka inzago zitatu rumwe rw'iwawe rwa Mose urundi rwa Eliya bive ngo akivuga gucyo Petero ijuru bicabona ko Petero apfuye ijuru nikiramenya ko Petero apfuye ako kanya ngo cyazi igicu kirabatwikira ngo mumvije rya data Mana yanje byabaye ngomba ko papa atabara inwa ziwe hacamvikana ijwi wakivuga ivyo aje gukosha aje gutakaza ubuzima aje gutakaza umuco aje gutakaza ukuri Imana kiratabara igahaza igicu kirabafuka kugira ngo ikure ico kintu Imana kiravuga ngo uyu mwana wanje na Eliya ntibamuvuze na Mose ntiyarimo Eliya ntiyari muri liste Eliya yeretse kwerekana Yesu Kristo birivuga ngo Eliya yaje mu Yohana watizi yaje mu mpemu ya Eliya icyari kimuzanye kwari gusanganya kwari kubaka ubucuti kugaragara ubucuti hagati y'abavyeyi n'abana kwari ngo ategura inzira Kristo nicyo cyamuzanye kwari kwerekana Kristo siwe ntumbero Eliya
abakozi b'Imana siyo ntumbero, ndabisubiyemwo. Abakozi b'Imana baje kwerekana Yesu gusa, sibo dukurikira. Tuko tubaka amahema menshi. Uyu ari Petero kumure office wundi wubatse. Imana dufashe cyane. Imana ngo uyu mwana wanjye nkunda akamimbara, ni mumwumve. Eliya na Mose batanze amaraporo yabo, bavuga Yesu Kristo icari cyatuzanye, icyo waturemeye ngiki turagihejeje, turagushikirije ibyageze, turagushikirije byose. Ureba hacyasigara Yesu gusa. Eliya caravaho na Mose aravaho. Imana cyava ngo uyu mwana wanje ngunda akampimbara. Higari ryambere Imana ivuga nige Yesu yava mu mazi Yorodani, Imana Yesu iravuga ngo uyu mwana wanje ngunda agirike akampimbara. Imana dufashe cyane. Abigisha bavyumvise buma hasi baratinya cyane. Yesu arabegera bakorako ati ve hasi nimutinye, bunamuye amaso ntibagira undi babona atarinde. Aya, bunamuye amaso ntagira undi ubona atarinde. Ushize muhira ukunamira amaso ntagira undi ubona atarinde. Niba ufunga ugasenga ntagira undi muntu ubona atarinde. Niba washiye ku kazi urakora ntagira undi muntu ushobora kubona atarinde. Yesu gusa. Bunamuye amaso. Eliya si hari. Kwereki Eliya siyo ntumbero. Bakunda ibitangaza biva mu Yesu Kristo aje kwigisha. Abagiriki baramwumvise baza mu bikorane, kuko abagiriki bari bafise amafilozofi, bari bafise amashuri ahanitse, bakunda umuntu asigura ibintu biryoshe, bakunda umuntu yigisha bihanitse, bibaza ngo Yesu Kristo kwatsa izindi nyigisho. Ariko Yesu Kristo yari yizanye wenyene. Niyo mpamvu Paulo yandika abikoyi nababwira ngo Kristo niwe bwenge bw'Imana, niwe bushobozi bw'Imana. Mwe murondera power, mwe murondera ubushobozi, irondera Yesu. Mwe murondera ubwenge buhanitse, irondera Yesu. Niwe bwenge bw'Imana, niwe bushobozi bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muri Imana ndagukundishe Yesu, muri w'Imana ndagukundishe Yesu. Iyo tiko n'abagenzi bacu ugiye muteri blague usanga bavuze ibirato. Ni gake Yesu agukorkeramo ujye umuvuge. Petero avuze ngo asanga mwaramuriyeko, Yesu aramuriyeko, asanga mwaramuriyeko mukuvuge raryoshe ingana sosa. Yero niba amuriyeko rero umuntu avuye Buraya ino mu gisagara, bamwe bifuza amashokora, sijyo none baramubaza yo uvuye Buraya yo ntagashokora kugira bakajye bumve karyoshe. Ariko Petero avuze ngo samashokora yariye kuri Yesu ngo yumve rasosa, asanga baramuriyeko rero ukuvira sosa. Mana yanjye rero mugabo bisaba ubuntu bw'Imana kugira ngo mwe yamukurishe gatoyi umve rasosa, kugira ngo bari uvuga gusoma abandi, kugira ngo bari ugani. Umukozi w'Imana umwe Côte d'Ivoire, ariko amamuko yiwe ni Cameroon. Musi umwe yuriye muri bisi ngo ariko aragenda, yari bisi canke train, ngo hanyuma ari mvina avuga ubutumwa biramugora. Mwema cyamubwira ati gira umuntu mwicaranye yuko ivyo byose ariko arabona ari vya papa wawe. Hacha amugira aho bicaranye ngo aruzi ko hajyana ariko ha papa. Umuntu wicara ati biye byose ya papa. So ninde? Hacha akanya basha mu gisagara ngo bijya byose ni vya papa wanje. None so ni Yesu. Kubera abantu barakunda ibintu, abantu ibintu birabakwega cyane. Ashobora kubicamo rero yari kumubwira ubutumwa bwiza, Imana yabwiye icubahiro. Muri Luka rero iyi nkuru nyene bayivuga neza, bavuga bati Luka igice cy'icenda mu 28 havuga ngo hanyuma y'ayo majambo hashize iminsi nka 8, we avuga iminsi 8, aja na Petero na Yohana na Yakobo aduga igisozi aja hehe gusenga. Aha bacavuga neza Yesu agiye gusenga, yaragiye gusenga ngo ariko arasenga rero ishusho mu maso irahinduka, igirahinduka rero yariko arasenga. Imana yabwiye icubahiro. Ibyambaro yiwe yera derere irakayangana. Abagabo babiri bavugana nawe yari Mose na Eliya, baboneka bafise ubwiza. Ibi Luka acavuga amajambo meza, acabisigura icyo bariko baravuga na Yesu. Wacha kivuga ngo bavuga ivyo kuzotambura kwiwe, bariko bamugira ufu rwiwe, bariko bamugira Yesu Kristo iminsi asigaje kugira apfe. Twebwe abanyamahanga dushikirwe, Imana yabwiye icubahiro. Luka yaronse gutahura, aramenya indani icyo bayazi. Imana yabwiye icubahiro ko yaraje gupfa Yesu Kristo kugira ngo agira nonosore i Yerusalemu. Petero n'abari kumwe nawe
ngo bari baremerewe n'itiro. Itiro riratwiciye ubuzima. Itiro mwene data, itiro ni ryinshi. Itiro ni ryinshi. Turaryama cyane, nidusenga tuguma tujya gusa, amajoro aduherana gucyo, iminsi aduherana gucyo. Itiro ni ryinshi. Yesu akwiyeretse uzokwadukana ibindi bintu kubera itiro ni ryinshi. Abantu bari basinziriye bakanguwe n'umuco n'ubwiza bwa Yesu, niyo mpamvu bace bubaka amahema. Ariko iyo baterama bari kubona ibyo ari byo. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu nashimwe. Igihe kimwe twari turasenga, twamaze amezi 5 na Apotre Nyangoke, tuko turasenga tubana nawe mu nyigisho, ashaka tubwira asanga uri umukozi w'Imana, ukabura ibyamijoro ryose ukabudasenga, waraguye. Bana w'Imana asanga usinzi ryose ukawitonga umukozi w'Imana muri no si umwiza, nukuvuga yuko wakitagena neza wewe ukwiye kubohoka. Imana idufashe cyane. Uyu Yesu rero kumumenya nicyo bihagurutsa inyota yo kumurondera. Uko dushaka Yesu n'inguvu ziva, n'inzara y'ijambo iva, kuko turondera kumumenya biciye mu ijambo ry'Imana, n'inyota iva. Dawidi yaravuze muri Zaburi 22 ngo nk'uko impongo ihuzagizwa irondera imigezi, niko umutima wanje kwifuza. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ngo yari yifuza Imana nka kujya impongo irondera kunywa amazi, nayo yobona intare ikaba inyotewe, iragerageza rwose irondera amazi naho ari intare. Dawidi ngo rero najewe nari bibazo vyinshi kwisi, nari bimbamagara vyinshi, ariko inyota afise nzokora ibishoboka byose kugira ngo ndakumenye. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Muri kamakuru ya Zakayo, Zakayo yarantangaje. Zakayo yari umutoza kori mukuru, niko birivuga. Aha ni muri Luka 19. Yari umutoza kori mukuru, apana mutoyi, mukuru. Dufate ko yatwara douane yo mu Burundi, si none? Cyangwa fate ko yatwara obey, fate ico kintu gucyo. Turi kumwe? Mwibaze umuntu atwaye obey aja kuri igiti. Jana nafite no Bibiliya naho ndayisoma cyane. Umuntu mukuru yuri igiti yaronde kubona Yesu. Niyaronde gukira ingwara. Zakayo natawe igituma kiza kinje mu nzu yiwe. Yesu avuze ngo kiza kinje mu nzu yawe. Kubera iki niyaronde gukira. Yarazi ko agwaye. Yaronde kubona Yesu. Ngo yurira ku giti yibagira icuba. Kubona Yesu bigwa gutakaza vyinshi mu buzima. Yaribagiye ko umutegetsi yurira igiti hejuru kubera ari mugufiya, bagomba kubona Yesu. Yesu amushikiriye mu bantu bose baje mu gikorane, niwe yahisemo kuja kurari wiwe. Kuko bamwe bagomba kumukorako ngo biri bivuga, abandi bashaka nkiriza umwana, mbwa Yesu arazi ivyo nibitoyi. Ikiri mu kene Yesu bakiriza umwana. Nuko mumenya. Nuko murondera kumenya. Imana ihabwa icyubahiro. Zakayo biva ngo agakiza ngo kinje mu nzu yawe. Abantu barababara kubona Yesu Kristo yinje mu munyavyaha. Barashavuye cyane. Mbwa Yesu avuga ati ntugikiyo Zakayo. Yesu acinjira mu nzu ngo Zakaya ava hasi, atama kuvuga abantu yagunze, atamura kwihana. Yesu yakwiyeretse nta protokoli baho. Yesu yinjiye mu nzu yawe, yinjiye mu mutima wawe, nta rutonde so kuhaba, haba urutonde rwiwe gusa. Zakaya bavuze ngo hageze igihe cyo kwihana, ngo abayihana baze. Nawe ivuga butumwa. Yesu yarakwiye kubivuga butumwa. Nico gituma Yesu Kristo ari batuvuga, niwe vuga butumwa ryacu. Imana ihabwa icyubahiro. Nitwa mushira hejuru azokwikegera kwisi yose. Imana ihabwa icyubahiro. Zakayo aba arihanye. Zakayo yari umutunzi, niko birivuga, yari umutegetsi akomeye. Mugabo si yonyine umutunzi, hari undi mutunzi w'umusore yaje kuri Yesu nawe nyene. Mumve abatunzi babiri nyene bameze. Uwo mutunzi w'umusore yaje abaza Yesu Kristo ngo nokora iki ngo nze ndagubwamo bw'Imana. Nikuvuga wewe yari mu bikogwa, ntiyashaka Yesu, yashaka ibintu bitatu yogira ngo ateraje imbere. Yashaka ibintu bibiri yokora kugira ivyo vyuguruke. Ariko Imana ivuga ati wowe umutima uragwaye. Acha handitse iki mu vyageze, wize iki mu vyageze. Acha mugihe vyagezwe nabikoze kuva ndi mutoye. Yesu aramwitegereza, uyumva aramukunze. Acha mugira danda zivyo ufise byose. Ubihaboro. Ngo acagenda babaye. Yari umutunzi. Nga Zakayo niwo abatunzi babiri bafite imiti bitandukanye. Umwe agomba ibikorwa, undi agomba Yesu. Mbeho ugomba Yesu, ugomba ibikorwa vy'Imana. Mbere wazikisha kuba mukoresha Imana ugasanga watakaje Yesu Kristo, ko udafite umwanya wa Yesu. Ugakorera Imana gusa uryoherwa ugasanga watakaye. Nico gituma umwanya wa Yesu, undi atugereza mu Kenya ko atwigisha muvuga utumwa kuze, atugeze dutegeza gusenga, uteze kubana na Yesu gusumba ibikorwa vy'Imana. Uteze kubana nawe gusumba ibikorwa vy'Imana. Mbega umuserukira gute utanamuzi na wewe? Mbega umwekana gute na utamuzi?
uteza gufise umwanya wo kubana nawe. Imana ihabwe icubahiro. Uteza gufise inyota yo kumenya Yesu. Iyo nituma rero uja mu masengesho, nituma ufise amasengesho y'udaca. Imana ihabwe icubahiro. Oh, Yesu nashimwe. Kuva kera hose Bibiliya atwereka ko habaye abantu b'Imana barondera kumenya Yesu. Nubwo Yesu atari bwahishurwe kera, yavugwa mu buryo bw'igitandara, ariko akavuga mu buryo bw'ishusho y'Imana. Ariko hari abakozi b'Imana bagerageje kubona umengo hari ikindi kiri inyuma. Mose ubwiwe gusoma mu Vyagezwe 18 haratwereka ko Mose yavuze ngo Imana izobahagurukiriza uwundi muvugisho hagati yawe. Yako vuga Yesu Kristo. Gusuma Mose izohagurutsa uwundi uvuga butuma gusuma umuvugisho gusuma twebwe. Wa muntu w'umugore w'umunyamahanga w'umusamariyakazi niwe yagiye abwira abantu ngo nimuze mumve umuntu yambwiye vyose. Wa undi Kristo wavuga. Jaja mu Mose yavuga riba yashitse yuko amuvugisho Imana hagurukije hagati y'abantu. Imana yabwi icubahiro. Mose guvaye mu gitabo 3 biba ngo Mose arakorera Imana, arakoresha ibikomeye muga yumva umengo ari kintabuze. Acha tangura gusenga. Atakubwira Mana ndashaka kukubona. Oh. Wewe nandike gwa atandukanya ngano ushaka Imana. Mose yawongera ivyishamba. Mugarashikana uvumengo aragaragara. Hari kintabuze ni ndashaka kubona Imana. Imana ati nta muntu ashaka kumbona kuko nta umuntu yombona niyo baho yo capfa. Ibaze Imana ikangana nk'izuba mu maso. Woraba umuco w'izuba nivyo akunda. Hama Mose avuga yaye basi ndashaka kubona ubwiza bwawe. Imana amugira ngo ndakubwira ngo uze kuja ku gitandara. Mumvirize, uze kuja ku gitandara uhagarareho. Ico gitandara yari Kristo. Nushaka kumenya Imana utazi Kristo. Ko bivuga ngo ukunengesera kose kw'Imana. Cyarahimbaye kubishira muri Yesu Kristo mu buryo bw'umubiri. Ushaka kumenya Imana umenya Kristo. Filipo yaravuze ngo twereke so bizoba bihaye. Yesu avuga kuva twakabaniye nimurigera mumbona ereka umbonye abambonye. Ubonye cyaho nye data. Tuko twakwepa Yesu Kristo dushaka ibindi vyinshi. Niwe nyene dushaka. Nta wundi dukeneye, niwe nyene. Ibintu vyinshi, inzira nyinshi niyo dukeneye. Imana yabwi icubahiro. Mose abw'Imana ngo nyereka ubwiza bwawe. Uwaramwishura atukubwira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe. Nivuge mwizina ko nduhoraho ndi imbere yawe. Kandi nzogirira ubuntu wo nzobugirira, ngiri ikigongo nzokigirira. Kandi niwo mu nyonga hanje. Kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Urarongera aravuga ati heraba hari ahantu hafi yanje. Nawe uzuhagare ku gitandara maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande nzogushira mu gitandara. Nukuvuga urashobora kwishira ku gitandara mbwa mu gitandara muri Kristo n'Imana igushirayo. Imana kimugira ngo umaze kuva ku gitandara je nzogutora ndagushindana. Aya niyo utocumbona. Imana yabwi icubahiro. Nushaka kubona Imana utazi Kristo, nushaka gutahura Imana utazi Kristo nibikunda mwene data naho cyo hego cyahe ngo muje mu mpemu hose uzotakara. Yesu yo muco ukuri. Biba ngo muco ukuri wo kuraza mwisi. Ngo wakira umuntu wese ari mwisi. Umuco wo kuraza mwisi ninde? Kristo Yesu, muco ukuri. Hari imico myinshi, ngo ukuri ninde? Ni Kristo Yesu. Nzogushira muri ico gitandara ahameze nk'igihoro. Ngo kirigiriza urushi rwanje gushitsaho nzoba ndeganiye. Meze nkureho urushi rwanje uraye mu bitugu vyanje. Ariko mu nyonga hanje ntiyashobora kuboneka. Imana idufashe. Imana idufashe. Imana idufashe. Muntu w'Imana ndashaka gutera intege umenye ko kuva kera abantu bamwe bafite inyota yo kubona Yesu. Abantu bafite inyota yo kubona Yesu. Abafite inyota yo gushura Kristo. Dawidi yama imbere y'Imana, yamarira Imana. Yagomba kubona ishusho y'Imana. Ishusho ninde? Ni Kristo. Niwe shusho iboneka. Y'Imana itaboneka. Imana yabwi icubahiro. Ndiko nja mu gusozera. Imana yabwi icubahiro. Ivyo afise ngande n'ibiri nshaka kubabwira. Zaburi ya 17:15 havuga ngo jaho nzora mu nyonga hawe ngororoka nikanguye nzonyugwa n'ishusho yawe. Mumvize abantu b'Imana, jaho nzora mu nyonga hawe ngororoka ngo nikanguye. Uvuga ngo Yesu Dawidi yikanguye ngo nzonyugwa n'ishusho yawe. Uvuga ngo Dawidi yikanguye ikintu cyambere cyamuzamu n'ishusho y'Imana. Nta WhatsApp yavyukirako, nta YouTube yavyukirako, nta makuru ya ruguru yavyukirako, nta matangazo bapfuye yavyukirako Yesu. Dawidi avyutse wikanguye yaca yumva kuraba ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana Paulo abidusiga abwiye abakolosayi niwe Kristo. Imana yabwi icubahiro. Imana yabwi icubahiro. Nasomye Bibiliya y'icyongereza mu nyemere ndayisome.
Nyihangana isome ndababwire. Yantangaje nivuga kuri umurongo nyene wa Zaburi 17:15. Hava ngo and me I plan on looking you full in the face. When I get up, I will see your full stature and leave heaven on earth. Bivuga ngo jeho nzogira imigabo yo kukuraba wese misho yawe. Apana kukurunguruka, nzokuraba wese mwisho yawe. Ngo vyutse naho ngo nzoraba gihagararo cawe cose. Hama ngo niho nzocamba hijuru kwisi. Nico gituma nace ndahura gituma Dawidi atigiza nesho mu ntambara n'umusi no. Kandi yakoresha imiheto. Manu w'Imana. Intambara y'imiheto n'amacumu biragoye. Kugira umuntu aguhushe biragoye wagoye amanyinshi. Umuheto wagufashe. Nga Dawidi biva ngo nigeza neshwa kirese urugamba atagiyeko. Dawidi yanesheje kubera iki? Na kindi yarizigiye. Na kindi afite ku mutima. Niko soma Zaburi niho ngeze irantanga. Dawidi naco yirata. Nta bwami yigeze yirata. Nigeze yirata basamucunga. Nta kintu kigeze yirata. Yirata mu gitondo avyutse ko yumvira Imana gusa. Yuko handa birivuga ngo iyo vyutse ngo ivyageze vyawe ngo biramvugisha Mana yo mwijuru. Biroshe kuvugisha ivyageze. Ngo ivyageze bikuvugisha. Nabisi cyamo cya mutima ngo ndore gucumura. Dawidi yahora imbere y'Imana. Dawidi ingomezi ziwe yari imbere y'Imana. Nike Sauli yamuhiga yabari imbere y'Imana. Yabari inyegije imbere y'Imana. Yavuga ngo niwe gihome kinkingira. Ngo niyo nzo kwihishamo unkingire. Imana habwa icubahiro. Benshi bihisha mu mikogote, bihisha mu bintu bitandukanye. Ariko umuntu w'Imana urakeneye Yesu. Ukurambwira ngo urakijije ni wenyine ukeje kumumenya Yesu. Wenyine ukijije urakeneye Yesu. Umutima wawe ni ngombwa ututubize Yesu. Ni ngombwa habimbizi. Habisengesho cyamari hejuru. Riva mu mutima rituga mu ijuru. Riva ngo Yesu nta kindi nkene atari wewe. Niwe mutekano wanje. Niwe freshere yanje. Niwe mugore wanje, yo mugabo wanje. Niwe bana banje. Niwe waterambere ryanje. Niwe buhungiro bwanje. Niwe fieri ryanje. Niwe magara yanje. Niwe mitsi yanje. Niwe magufa yanje. Niwe vyose vyanje. Isengesho misi yose. Imbere kuvuga ibintu bishanga Imana ngiye muri vino sangeyo Imana sumukozi wawe. Imana iri hejuru. Igese ngo cyamwe ijuru yaduza amajuru yose. Ari hejuru Yesu Kristo. Ana na Petero yamwise mugenzi yaceyoni yaramarama yabonyigisha ukija akabona bose bagiye yamahema ya ministeri agiye yubake yacipfa yafira aho nyene ministeri agiye yubake. Bana w'Imana wihute ngo wahishuriwe ni wihute genda bukebuke. Cyo sanga ivyo wahisho itari ivyo. Imana yahavi icubahiro. Imana yahabwa icubahiro. Zakayo rero yarafise ku mutima kubona Yesu. Yuriye hejuru ashaka Yesu. Na kindi ashaka. Yabo ndashaka ndamubone. Sinzi ngene amakuru yumvise kuri Yesu. Sinzi ibintu yumvise kuri Yesu. Mugabo yarafise inyota. Yesu ashize munsi y'igiti. Acarangamiza hejuru. Ati Zakayo, umunsi ninjiri wawe. Hari benshi bari mu masengesho. Uwishuwe ni Zakayo. Imana yahabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Bana w'Imana wese sinzi kufite kinyamakuru sindabicufite mu isaro wanyegeje ntibayibone ariko niwashika muhira ugishire mu mwanya wacu Imana yabwa icubahiro nuco gitawe ugishire mu mwanya wacu bwa Yesu mu kibanza ciwe abana bamenye Yesu akiri batoye nimba ariyo umurage twoha abana bacu no kumenya Kristo nimba twosigira abana gikomeye no kumenya Imana yabwa icubahiro ko hagati y'ivyo byose Yesu azobahezagira muga hanyuma y'ivyo niyaza azobatwara Imana yabwa icubahiro bagumane Yesu mu mitima yabo bagumane Yesu mu mvugo zabo bagumana Yesu. Hari muri ivyo Nigeria igihe kimwe haje abazungu baramubwira ati gwe urimba neza nukuri urafise ubuntu budasanzwe mugabo utwemerere tugufashe gusohora indirimbo zawe gusa ukuremo ikintu kimwe gusa mu ndirimbo zawe. Arabaza ati mushaka bigende gute? Ati harakajambo kitwa Yesu ushaka gukuremo ushije mu Imana. Yesu ukuremo n'umurongo gusa n'umurongo ukuramo gusa akajambo kitwa Yesu ugakuremo uhomeka ku Imana kuko bavuga Imana bose bavuga Yesu. Nuzi ukanguke munavuze ngo Imana ihabwe icubahiro cyo ngo amina uzi bavuze Imana nyinshi. Nyina wiwe yaramusenge cyane kugira ngo ashika aho asabaza nyina wiwe mama bambwiye ko ashaka gushigikira abazungu kandi ya album yose izochisoka atandirimbo nyina mwaza none vyagenze gute contract yagenze gute bansavye gusa nkuramo akajambo Yesu nyina ati futa ukuyemo Yesu nawe uzovuyemo ndushobora kuramo Yesu haciye imyaka nagiye mbona umunsi umwe aririmba na Don Moon abazi Don Moon baririmbana
ko yagumijemo Yesu. Oh mbwira amen. Imana yabwiye icyubahiro reka umukuramo Yesu muri relation yawe. Mu bicuti gawe n'umugore wawe gumizamo Yesu. Niwe buye rigumya ifuruka. Abantu bagaye, abubatsi bararigaye, ariko n'iryo ryagumije ifuruka. Imana yabwiye icyubahiro. Yesu nashimwe. None kumenya Yesu bidufashije iki? Kumenya Yesu iyo umumenye habiki none. Kugira ngo urabe inyungu zo kumenya Yesu. Erega kiri cyose kigira inyungu. Kiri cyose kigira icyo ugikuyemo. Niyo bigutera intege Imana yabwiye icyubahiro. Kugira Yesu icyamesha kuvuga ndakwibutse yuko waguzwe amaraso y'igiciro. Bantu w'Imana, Yesu nimwagiranye kontra. Sinzi ndavuga mu Kirundi. N'amasezerano wakoze mu yari. N'amasezerano mwagiranye Yesu Kristo. Yarakuguze. Bantu w'Imana, ndashaka kunyumvira gusamara. Yesu yarakuguze. Nta burenganzira ufise bwo kumubwira ngo wabuze umwanya. Yarakuguze. Ntabyo muvise. Kera abaja barabagura. Kuye kwa Yosefu bamuguze. Bakuguze nta jambo wagira. Wakuguze niwe gukoresha ibyo ashaka. Tukuzura cyane. Yesu rego yatuguza amaraso y'igiciro. Ni kuvuga ngo aho twe twari gupfa niwe yapfuye mu gishingo cyacu. Bisigura ngo rero twarapfuye tukiriho. Turamaze gupfa. Naho tugendagenda guca turamaze gupfa kuko yapfuye mu gishingo cyacu. Ubu rero tufise umwenda wo kumuberaho ubuzima bwiwe. Nibigambi yiwe gusa. Nufise uburenganzira ngo ntavyo niyumvamo. Nibicane kwiyumvamo. Yarakuguze. Kubera twe twavukiye mu bihugu atabaja twabonye. Kubera turi batoye tuzi abaja. Mugabo abakera baraza umuja icyari ico. Baraza umuja icyari ico. Turabaja biwe. Niko Paulo yavuze. Turabaja ba Kristo. Aravuga vyuka genda hariya gira hari ukaba udafise uwo mutima udafise iyo nyota ndagusengera Imana ikugira uwo. Ni ngombwa umuja wa Yesu Kristo. Nico gituma icyo nikiri cyambe kwe kumenya naraguzwe. Ndegu kibundi mugabo. Paulo yandika abikorino wa kabiri igice ca 11 umurongo wa kabiri avuga ngo nabahaye umugabo umwe. Umvuye nacavuga ijambo ry'Imana. Nabahaye umugabo umwe ari we Kristo. Ngo mumeze nk'ingumi itunganye. Urumva baguhaye turi umugeni wiwe. Ubu Yesu Kristo ni nk'umukwe. Nuvuga ngo ubu rero twavuye muhira ubu turi munsi y'uburongozi bw'undi mugabo. Imana yabwiye icyubahiro. Nico no mu rugo niko vyategeza kumera. Ni ngomba dutaho icyo gicapo ko icyo gicapo ca Kristo. Bantu w'Imana barakuguze ndabikumvishije. Iyo ugiye mu gisirikare niho wibona. Ugiye mu gisirikare barakuguze. Ndushaka kuvuga ngo jewe ngo sindavyumvamo ntavyumvamo. Barata kukumvisha kuvyumvamo. Nukuri ivyo ushaka. Bavuga ati ubanza kwegeze kita imbere kurekama. Bavuze ati garama ucugarama. Aho ugarama ucuvuga ati sinatawe igitumo ngaho wagaramye. Ariko twe Imana turongora mu rukundo. Muntu w'Imana waraguzwe ndashaka guhitana munsi. Naraguzwe ni watavuze naraguzwe. Sigifise ubwanje bugingo. Shisho gukora ivyo nishaki. Shisho kuvuga ivyo nishaki. Urugendo neza gufata rero ni urugendo rwo kwiyanka, kwikorera umusaraba, ndo kumukurikira kugira shikane aho hantu. Vyukuri numva ko ndinyegu yiwe. Ego ndavyatura, ego ndabivuga. Muga mu buzima bwanje ntibirashika. Niyo nyota rituma tumurondera cyane. Kugira ngo dushikane aho hantu tumatana. Imana yabwiye icyubahiro. Icya kabiri, iyo uhuye na Yesu Kristo ucuhuma ku bintu bimwe bimwe. Yesu Paulo ari ku nzira ya Damasiko afise ishari kwishengero. Ngo Yesu aramwihishura mu nzira. Umuco uramurasa uvuye mu ijuru. Wacarahuma. Ni kuvuga Yesu muhuye utegeza guhuma ku vyisi. Hari papa yamantangaza arakuze papa je yamanamuvuze arantangaza cyane. Aguma agira ibiganza guca n'umupastori wa Kenya umaririmba avuga ivya Yesu. Mungu we yambwiye ati je papa sindigira mbona afise ingorane mu buzima. Misi yose kuva mvuka soma Bibiliya. Nubashaje umusoma Bibiliya. Ntabona muwagize ngo urya ninde ntamumenya. Ngo atoye Bibiliya atamenya. Acabaza umunsi wabwe mwana ngo hano. Mwana urabona ijuru ambwiye ngo ya none umaze kora iki mu buzima. Ego waruri indege ndabizi mwana baragiye hano he cyane ariko naco wabonye mu buzima. Nitwashika mu ijuru tuzosanga atakimwe twize tubona. Hari indege wagiyemo wibaza urakomeye niwashika mu ijuru ukabona umuco wa Yesu. Wazi mu ijuru sinibaza ko tuzosimba simba mu ijuru nkuko besho bivuga.
kubera ukubaho kw'Imana kuraremereye kugeze mu ijuru biragoye nyine wosimba kubera ubwiza ni bwinshi. Nico gituma usanga wikubise hasi ko ntushobora kwidagadura mu bwiza aba haremereye. Gusimbasimba kw'isi niyo opportunity dufise gusimbasimba ngaha. Rero ko tunezeka turi ngaha ngo tushite hariya azora kumuhimbaza bw'ibwina. Apolo Nyangoke yashize intambwe kimwe ngo ageze ku ntebe abona babashinga ntahe, abona Yesu, abona ibinyabugingo, avuga ngo narumvise guhimbaza ntigeze kumva kuva mvuka. Gushika Yesu amwe ati sura kw'isi ndamwankira simva jewe. Yesu sura kw'isi zingenda njehe. Ani hari ubuzima. Ibaze guhimbaza hamwe ubura indimi. Nico gituma Imana ishimwe ko duhaye indimi. Urazi gituma hari igihe ugomba guhimbaza Imana bikanka kubera amajambo yaheze. Gushika Imana iguha amajambo yayo usho kwihimbaza neza. Ngo arahimbaza gushaka ajya hasi birakwava ngaho. Nyangoke subira kw'isi zigenda. Subira kw'isi zimba. Benshi Imana baterura gatera mu mubiri baza barira gusa. Nico gituma umuntu agiye mu ijuru akurira ngo nagaruka gukora ikinga. Ana kintu kihari. Na kintu kihari mwene data. Numuruho. Ushoboye kugenda mu bwiza shima Imana. Haleluya, Imana yabwo icubahiro. Nico gituma mwana w'Imana ikintu cya kabiri urahuma amaso, guhuma ku vy'isi no guhumuka kw'ivy'Imana. Cyo umuntu yamaze guhura na Yesu Kristo, uko amenya Yesu Kristo, hariho umwete wo kwisuhera. Intege nke zihera. Hariho amaso yuguruka kuvyekeye vy'imhero. Hari ibindi bintu biva bimuryohera gusumba ibindi. Hari bikuryohera mugabo ntibimuryohere. Kubera hari umuco wamurasiye. Imana yabwo icubahiro. Icya gatatu urahomba vyinshi kubwa Kristo. Uhomba ikinonu, urahomba ubugenzi. Ndabikubwira urahomba ubugenzi. Urahomba ibintu vyinshi mu buzima kubwa Kristo. Ukaba utarahomba, ukabukira umutunzi bivanye Yesu yagusanze. Ni kuvuga we nturahura na Yesu. Urahomba ibintu vyinshi, umwanya urawuhomba. Wa mwanya kuja kuviza ibindi bintu, urawuhomba. Wa mwanya kuvugi urawuhomba. Wa mwanya kwimvira urawuhomba. Uhomba vyinshi. Akanya kose, Papa Fete mwicaranye, ukamubwira Papa Fete ndakora shima Imana ari naye numvise ico cyo Imana ishimwe. Ukibaza abavuga ibindi kurikira aca kugira nta vyaruguru yavuga. Eka Imana ishimwe. Eka wowe Yesu Kristo nta bintu bisigaye kwisi bisigaye. Nta bintu bisigaye rega nive nyene. Umaze guhura nawe akumara inyota y'ivyize rega. Niyo mpamvu huma ibi amasa kuguruka ibindi. Imana ishimwe cyane. Ikica kabiri kiguhagurukamo no kwifuza Kristo n'umutima wawe wose ku munsi ku munsi. Kumugirira inyota ku munsi ku munsi. No guhimbagwa kuba mu ijambo ryiwe, kurimbura ijambo ry'Imana ku murango no mu ijoro. Hari bidura mu mutima ukumva nimba ntako ndarimbura ijambo ry'Imana, namba ntumva inyota y'ijambo. Nkirirwa umunsi wose nkumva nta jambo rinduzemo. Nkumva simbabaye kubera ikintu natakaje. Ucumenya yuko si sawa kugenda ahantu mahonero. Uteza ko njye pastor mukuru yagomba tubwira gusoma Bibiliya, atubwira inge twoyisoma, agira ibishoka byose, bijya byose. Yesu atakwiyeretse umuntu w'Imana. Wowe bikorera hanze bikakugora, ariko Yesu muhuye arabirema muri wewe, arahagurutsa muri wewe. Umukozi w'Imana umwe muri Amerika yigeze kugura television na decoder, hanyuma ari kintu bita Netflix kirimo amasinema atandukanye. Ngo umunsi wicaye mu nzu yumva ijwi rya Yesu. Yumva Yesu amubwiye ngo zimya Netflix. Kura mu nzu ivyo vy'amateleviziyo mafilme kurayo. Murabizi ko ibyo bintu vyinshi turaba bidukura b'inkomezi z'Imana. Murabizi mwese. Ibintu vyinshi turaba. Uheje kubiraba uzoca wiyumviriza. Usanga waheze. Bireke. Giri shiri ishusho y'Imana imbere yawe. Iga kuraba Yesu Kristo. Uvyuse senga Imana. Urimi baba senga Imana. Umuntu arambwiye kimwe ko pastor yari umugore. Ngo umugabo wanje ngo adakora akuramutsa. Ngo umugabo ntumubona. Ndamubwiye kuri mbabarire simba ndimwe barabara je. Ega ndaharo amasange ndamwe babara. Ifo ko bameje kurimbura ijambo ry'Imana kanaka. Ivyo naheje muhira ifo ndabireze mu nzira. Harakantu kari kaduze mutima. Ngakora umwanya wo kwisi ntarashika mu ijuru. Ntadakabaniza mu nzira. Kuma niyumvira mwibara niyumvira harimbura nkasenga nje sanga umuntu ntamubonye rero ndamuti ambabarire azize kunda mu tundi munsi neza mubone gucyo ariko nakubona naho ndage nakubona ko sibondi ko ndarawe ndafite indi shusho ndawe ndafite ikintu niyumvira mu buzima ndafite ikintu ushaka gusoma ibindi byose ndafite ikintu numva mbuze ntararuha mu buzima cyo Yesu nicyo shaka ko ndamufise mbafise amahoro ndamufise nirigwa neza ndamufise njyama neza ndamufise bitwarira mvako Imana yabwo icubahiro ndamufise sina nk'abantu ndamufise nta nzigo ngira niwe nkeneye gusa naho nkeneye Imana ihabwa icubahiro Imana ihabwa icubahiro uwo ni ukeneye
ushobora umupfakazi ukeneye Yesu aguhoze akwirure. Urazi ko tugenda n'ibikomere vyinshi cyane vyinshi mu buzima, nibamaye ikibanza nibagize gute, ivyo vyose ubonye Yesu curuhuka. Watauri vy'Imana kurakubwira gusa ibindi bireke, uri Imana we none uzi vyose wowe. Ege tikora imitwaro idakenewe. Jeri kuri papa bone ngo yariye ibiharage birandaba. Bafise umuduga birandaba n'ibindaba, ikindaba ni Yesu. Shaka kumenya Yesu gusubira vyose. Nivyo muntu w'Imana. Ukuri ruhisha ubusa, ubuze Yesu uri bita kuraba. Paulo yandikiye Timoteyo, sinibwa mu Kirundi bavuga, mwamucubiza ngo mind your own business. Yavuga ngo umuntu wese yitwekera ivyiwiwe. Va mu saku. Va mu kumenya naka. Yitwareka ivyiwawe. Ivyo warabihejeje none. Urati Imana yagutama yagomagari. Uko gatanu urakuzi wewe. Reka ibindi rero witwareka ivyiwawe. Reka kuja mu vy'abandi nibikuraba. Amafaranga yakura he? Nakuraba. Bikuraba ni Yesu gusa. Finanswa y'ishengero iva he? Nibikuraba. Birabishengero gusa. Gira amina. Gabanya gute? Ukuruhira ubusa. Muntu w'Imana ukuruhira ubusa. Wemenya Yesu gusa nta kindi. Rero kwifuza Kristo, kugira inzara n'inyota vy'ijambo ry'Imana. Muntu w'Imana ndagirije ngaha. Ico nafise ku mutima cyari ico. Ndagusengera ugira amarira mu mutima. Ndagusengera urire, ndakubwiye babaza kuvanga barira, ndabikubwiye. Ndagusengera urire, kubona ushaka kumana umunsi wose twimvira Yesu, kubona ushaka kumana indwi yose nurasibe n'umutima. Yesu taguce mu vyumviro, ibindi byose byaguce mu vyumviro. Programa zose barazi kose zose mbwa Yesu aza ariko ufise ingorana, aza ko habaye ikibazo. Muntu w'Imana haki kitagenda neza. Nico gituma ndagusengera utaragira igicaniro mu nzu, ugira igicaniro mu nzu, musenge n'abana bayo, mubabwire Yesu. Mufukame abana babone ufukama, abana babone urira imbere y'abana. Papa kwe kurira ndirira Yesu. Miseze mwana wanje arambwiye ngo papa muri kintu nabonye ngaha mu nzu, nta kintu kiri mu nzu ari Yesu gusa. Narasigambira agiye hano akabana ntihabona, atabwiye ndamubaza ubonye iki, ngo Yesu. Imana yabwiye cyubahiro. Ngira amina. Wowe uzimhemu zose zo mu mazi sof Kristo. Uzi amadayimoni yo mu quartier kirese Yesu. Uzi imhemu ziganje igihugu ntuzi na Yesu. Uruzi iki mu buzima none? Paulo abwiye Abakolosayi ngo uwo niwe mutwe ari hejuru y'abakuru y'abahambaye, uri intebe, uri bubasha, uri cyubahiro. Ije muko muragira mwirata n'ubumenyi mufise, ari hejuru yavyo. Niwe shusho iboneka y'abantu baboneka. Muko mwirata iki none? Barabwiye Abikorino ngo ubwenge butuma umuntu yikakisha. Kwiga vyinshi bituma wiyemera. Wumva umengo urafise enseignant utanga gusumba abandi bose. Ubwo n'ubwenge bwo mw'ishure gusa. Ariko ngo umukire kumenya Imana, mumumenye. Yandika Filipo abwiye ngo ndamumenye. Menye urupfu rwiwe. Ndamumenye. Ndamumenye siwe ndamumenye. Niyo nyota mfise. Ndamumenye siwe ndamumenye. Ndamuronde siwe ndamurondere. Ndamuronke siwe ndamuronke. Kubera ndamuronse ubuzima burahetse. Ijuru ndarifise kubera ndamufise. Imana yabwiye icubahiro. Nivyo ntashobora azobishoboza muga wiwe. Muntu w'Imana va hasi. Va hasi. Va hasi muntu w'Imana. Va hasi. Umuririre muntu w'Imana. Gute ufise inyota y'ibintu vyose kirese Yesu Kristo. Gute ushaka gukamera gusumba Yesu, ushaka kuvuza insima gusumba Yesu. Rondere kumenya Imana muntu w'Imana.